Kw'igenekerezo rya 17 Myandagaro no mwaka umukuru w'inama Nkenguzamateka nyenteka Emmanuel Sinzohagera yarahaye umubonano ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Ambasaderi Ndayicariye akayemeshe ko yaraje gushikiriza nyenteka Sinzohagera aho umugwi CVR ugejeje ibikorwa ashimikira kuvyo uri kurarangura mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye no kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu bishwe mu mwaka wa 1972. Twaje kumubwira ko tumaze iminsi turondera aho abishwe batawe mu gisagara ca Bujumbura no mu nkengera zaho, turamubwira ko henshi aho tumaze gutora hubatswe amazu ni muri kiya gipande bita ca Buterere muri zone ya Ngagara. Ariko tukamubwira tuti turafise ibakwe kuko mu gisagara ca Bujumbura tumaze iminsi twumviriza abantu benshi bakuze babonye ivyabaye, abapfakazi baratubwira ivyo babonye, abagabo bakuze, hari n'abarafise amabanga batari bake bamaze kutubwira ivyo bibuka, ivyo babonye, tutibagiye n'abari ku mashure yisumbuye hajya bita kera ETS Kamenge, ivyabaye aho bita Atene Royal, kw'ishuri rya Ene, eka amashuri yose yari Bujumbura, Collège du Saint-Esprit, aho hose harabaye ingorane, abanyeshuri baricwa, abigishwa baricwa. Ariko mu gisagara ca Bujumbura hishwe abakozi ba leta benshi, hahagaritswe abasirikare batari bake, harishwe abacamanza, harishwe abakozi bakuru n'abakozi basanzwe. Mu biganiro rero nk'ibi tuba tubwira inzego z'igihugu ingene turiko turakora, aho tugejeje igikorwa, hanyuma tukabasaba tuti ni mu bikurikire mudushigikire, kuko mu gisagara ca Bujumbura niho hari inzego zirongoye igihugu mu 2022. Ni ukuvuga yuko uwari Bujumbura ari uwo womowe mu nzu y'abamwo, ari imfuvyi basohoye mu nzu y'abamwo, ari imfuvyi yaciye iheba amashuri kubera ubukene, abo bose baraduha amakuru. I Bujumbura ica gatatu gihambaye nuko tubwira abarundi ko twatoye inyandiko nyinshi zihambaye, archive zirimwe ivyanditswe bimenyesha ingene amabi yakozwe, ingene abantu bahagarikwa, ingene batwawe amazu, ingene batwawe imiduga, ingene udufaranga twabo mu mabanki twahagaritswe tugatwagwa. Tugeze rero ku bikorwa bishimishije, ariko tukaguma duhamagara abarundi bagifise amakuru bayatubwire. Naha ndazi ko muri ikiganiro abaza kucumva ejo hirya yeje tuzoronka abandi baduha amakuru. Urugwego twaje kuramutsa rurongowe n'umukuru w'inama Nkenguzamateka, ngira mvuge ko bashigikiye ibi bikorwa, inzego zose z'igihugu nkuru zirashigikiye igikorwa, abarundi benshi barashigikiye igikorwa. Urugwego rwo mwibuke ko mu minsi heze rwatunganije ibiganiro bidasanzwe 5, 4 vyabereye i Bujumbura, mu guhera hezi ca 5 cabereye ngaho Igitega. Erega harya bariko barashigikira ubutumwa bw'uyu mugwi CVR. Twarabishimye, abarundi benshi barabishimye, kandi abarundi benshi baronkeye amakuru adasanzwe. Bimwe bivugwa amadirisha yugaye, inzugi zugaye, ivya mbere vyarasohotse. Nivyo bihura n'ivyo dutora mu nyandiko, nivyo bihura n'ivyo dutora duhawe n'abavuga ivyabona les témoins, nivyo dutora tumenye aho bari bimvye ibinogo nkajya ku Buterere, hamwe hahurira amazi y'imicafu, niho bavuga ko hari ibinogo bidasanzwe. Ni ukuvuga yuko abagiye gukora ujya mugambi ejo hirya yejo tuzomenya ko batashaka kunyegeza ivyabaye mu 2022.